Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Ubuheruka muri Murikira ukuri. Intambara atari cyo yica. Nta kintu na kimwe kiza. Ubwo basiho baribuka bakanicuza basi. Sivyo nyene. Hajya babona hari ico bungutse. Vyahehe. Hari kindi bafasha atari gukomeretsanya ku mibiri no ku mitima gusa. Basha no kurura bituye nta nikindi. Ubibaza kwake muri ibibazo vyo wacishije mu kugwana ntazi vyabakwezi. Asha abari kuyurira inzigo n'ishari mu bantu gusa uzi ni wewe shawagira hasi kubuzima. Ibazewe nukuri ibintu bikaguhitana utari no muri ivyo utazi n'ingene vyatanguka zona bigusanza huri. Man. Iyo ugira icuba sinzi ko nabayeho. Vyahavuye bigenda gute? Karibu ugipe. Merci. Bikanye. Watanga gukora utorakira neza vrema. Wenda afise shwagasha. Oya sha. Sinonindira ko rugumarukira. Kano FTV no bandayihevye. Mugabo kutangwe kuyumvira akazi. Ngira urumva ko ari mitinde. Ego vraiment nukuri. Bon. Bundashima hasigaye nyene ko nkira cane sino meze neza. Ngiyi imiti ya miti wantuma. Ngira ntawe nibagiye j'espère. Oya ni bon. Ipa ahubwo merci beaucoup shakandi kubona nakugoye. Oya ntakugwana kumwekaye. Imiti mitanye ndiko ndataha. Ico ni kindi wongoje. Nakugoye nyene. None ugira utasha wari kurinda gukatira ino hose. Nawe. Ujya nitare kuntu imiti hari wari kuzubona ndaciye kuraba ingene umeze. Merci beaucoup. En tout cas, nawe ntungira nta yindi nzosubira kuno gushika nkitsa. Je l'espère aussi. Nukuri usubije kuja kuturondera amakuru yimbitse. Nushobora kwibaza ingene nkumbuye kuja kuyarondera. C'est vrai. Ariko vuba cyane jewe ndizeye ko bizokunda. Antuka mbenyine. Nawe mukozi urarondera ikoro ko yakatiriye muri Chokora TV. Ntegerezwa ashaka kumurondera ndi oblige nukuri kuko urabona nk'ubu ngwaye na gato bica bihagarara. Yaba naravyizekanye. Ukanyihereye vrema. Oyibishawe urabirengeye. Urabirengeye uzoronderera handi. Mbe nyene ko wampaye imiti ntume facture. Nene yore ikinyega kanye. Oya nagira urukeneye imiti gusa. Oya ntaco ni bon nimba utayisavye nta kimwe ngira gusa yo wayiguze hama ndayagusubiza. Ego kwe. Ushaka kunsubiza mpera nayiguze. None ko batayiguhaye kuri gusa wakoresheje combien ngira. Ivyo vyihozekanye. Sigaza mama simiti bashaka sivyo none. Oya none ngire kugutuma cenda gusaba no kundihira. Oya vraiment byo ntivyarimo. Hari ibyo usabye basi. Oya kawushi. C'est un grand plaisir pour moi. Gipe. Ngira s'il te plaît amahera wakoresheje nangahe kuko ntayo wari wateguye. Nende kubazekanye. Ubu rero nta service gratuit n'imwe kihari. Oya nsigura neza. Mbe mana ndakugirego. Nta muntu numva aje. Ani batako duhejeje. Hasike ko manika irido gusa. Igo. Asante sana peti yangu. Asante sana kwa hiyo. Shawe ni bisanzwe muti. Bro, ubunzo baravuga ati kwa muti kweri. Esya. Abaye umuntu mugabana. Oya kasubiraho kandi. Kwa kwa muti. Afisi wanje peti wayibona. Kabe gato ariko kabe kwaje. Man, kicumba si gito attention. Kiragutse. Ahantu uronsa ushire igitanda nyene na television man. Esya peti mbe wabonye igitanda gere kingana. Ndabibona kweri. Watira yumvise nyene nepa. Mutanga next no kuzana umugore. Ashobora ipanze peti. Bunaza abagore ngaho. Njobaza ninjoye kwanza peti yacha. Akaguru kamwe shira hariya kandi shira hariya. Ngira nzoruka imyidogo y'ingene wahora urara wiseguye abapeti ba tante wawe. Kundakira ko n'amapipi nayo. Reka murasoba sha. Imana irishura. Uri mvuye kure muti kwera. Ubunzanda kwita mvuye kure kwera. Reka. Ibintu byo kwibana nari nabikwaye sana. Sha. Kera ngira vyagutwaka kanote katari gato mu. Ibi bintu vyose sha.
ko ari VIP none oya reka peti ayo nagenda nahembwa burya jewe najya duke nkabika yandi kumbe bamaze kutwongeraho naciye mbona ko bishoboka ko nipangira Chembo nashe gituma utasorora urazi gusaba indaro nyene biruhisha peti yangu tageze ryo oya mani nawe bushima basi koronse niyo ndaro uraza batayi oya kameme ndashima no kuri kw'Imana nawe nimwe na rimwe yankarira urabizi abamere nuzi byavuga muti oya tante supesi ni generali naronka akazi ho yari yagize nk'umukozi wiwe oya na blague mani ntavyo kugabura wicaye ngaho we reka nduke ko nari ndagakoze kwa supesi beti libeti rajyo ya mere bara bavuga yo moje ko azoba ari wewe muti ndaka ombe shatse nzotaha cyangwa sintaye ati rero ati si bonyera vuye kwa general super beti urati wicaye kwirikana n'abajama wigize umubire nyene mu bandi ukazubona umumera arenganye umuti kushita amapaho zijya mutu ninda tsemese oya kubwira ivyo byarakubaye ko gabuti oya nawe mvuye kure nko nuko bajama peti yawe uko duhuye babanza kumbaza ko naje kumesa impuzu oya kubwira ubu nasiya bisanga uyu munsi uzobitira kwikukira kwa muti ko ni ukironka independence wewe nukuri oya reka si ibintu ewe ira ku gitanda nzoryama nzovyuka kwe Toyo John uje kunda koko erega shaje ngaha abansohoye simba nzi uje kunda mfa kuza uko nyene oya nivyo sha John nukuri urazi kuri umugenzi umbabarire urabona ko natevye kuza oya ntaco wawe ndazi ko bigora ego kandi nukuri wumve ko ndagushimiye cyane kubona wanyiyumviriye ndagushimiye bivuye ku mutima ariko wewe kweri noreka ko kwiyumvira gasha John nabaye mu tuntu twinshi gusa sino banaraje kera oya merci beaucoup merci urashobora koze none gute sawa mne nukufa kwibarisha nyene we ndabona kumeze neza ndashima kabisa ndafuruguta twamfuruguta nyene ndogo nuko wangu ashe nanje ni buke byakasho nyene shajoni kwihangana kabisa ariko je ndazi ko bizohera rega n'ikintu cumanya gusa ego je naje ndizera ko bizoshika bakamenya ko atari jewe nakoze bijya bintu nanje ivyo ndavyizeye kandi tuvyizere kabisa rero raba utwo nari ndakuzaniye ariko kandi ndafise n'ubutumwa muga kuteshane mugenzi yowe asha erega shanda kubwire Toyo iyo uri ngaha ukabona umuntu aje kuraba biraguhana kamuraye yo ndabizi urakoze uramwe n'ubanyoheye kuje kundaba akira ubu nawe ni kanyenyeri yandungikanye ngo ndakuzani kanyenyeri niwe yakutumye niwe nyene yamaye ngo ndakuzani bebasha ko ataje kandi yari yambwiye wazoca garuka urumva muhungu muri kino gihe kanyenyeri nivyo shoboka kashika ngaha kubera nico gituma yantumye gusa ngo nivyo shoboka ko ashika ngaha biragoye kuri we kabisa Toyo kubera iki aragwaye kanyenyeri yarahuye n'isanganya sa kuri ariko ubu nyene ariko arakira bukebuke kanyenyeri yarahuye n'isanganya Toyo ari ameze gute tekana reka kugira ubwoba oyambarira kanyenyeri ari muhira baramuvuye acarataha yagize isanganya nyabeka ntuze baramugonze wapi kabisa ntabamugonze mbarira none yakomerekeye hajya mu kabari kwa mwana ngo abatipe bari hano bariko baragwana c'est pas possible none baraborewe gushika aho bagwana wana shaka banaborewe urumva abapfuye ya makuru aturira yo muri Chocolative nokuri nta bindi bapfu ça c'est trop grave non none bariko baharira ku byavuzwe byagenze gute John ndagusabye nibire oya mbarira uri kumena umutwe mugijya televiziyo wapi kweri kenshi baracanishamwe abantu kuntu none ubanumbwira none kanyenyeri yarakomeretse cyane byagenze gute kwinginze tekana kanyenyeri amenze neza ntiyakomeretse cyane gose
mugabo nyene yarababaye ariko karakiye nka televiziyo ishikiriza ibintu nk'ibyo nibiyumvire yuko baba bariko barazura kaboze je naratangaye jo burazi cari gitangaje muri iyo sanduru aba peti batanabaye mu ngwano nibo bari imbere no kuri mu kugwana ibaze erega umva toyo bajya babyawe baregwa n'abafise ibikomere vy'akahise bisanga nabo nyene babibaye mwendirectement ingene bakazi ishavu wagira nababibayemo erega naho batabibayemwo umviriza gukura babona abavyeyi babo canke ababo bakomerekejwe n'akahise bo bumva ko ikibaye cose bategeza kwikingira kugira ngo ntibibabeko nabo okay ufite baba batinya ko batoba nka bakuru babo sha nyimba ari uko rero gajo nukuri bizogorana ko tubana mu mahoro naka kahise kacu Abo? Kanyenyeri y'igipe tarose sa ariko kwine kutangara ni ndutamenyemo muri twe babiri oya vremi ibintu nabiheruka ketse ni sawa kwine ego ni bon kwine ndakora musa nongere ndaguseze kubera kanye reka ngene ndafite utuntu ngiye gukora gipe nanuciye ugenda kubera nshitse oya basi mvuma asubira inyuma nimba ari jenja konona ibintu uno nibyigaga kwine bebe gusa narinzaniye ibiti kanyenyeri nayishikanyira harageze ko ngenda gipe ahubwo shahu merci beaucoup wagize neza cyane kwemera ko ndakugora sawa shakanye nejo ndabikwemerera uzosubira ngore vraiment sawa rero sawa ego bye sawa usakanye niteka teje ntumyagenda mfe oya reka ivyo buryo usanze yaragira agende hajya nta na kimwe akubeshemo ni bon ndumva ko ari fresh eka rero nje mu cumba ndarushe gama kanye ndarushe vraiment queen nimba utarushe cane woshobora kuza gato hano ico nari nshaka kukubwira bon okay reka nicaye ntangurane na kaye nivyihuta merci ndaba ndanaryama na bebe mbona atakingora cyane kandi sha naje sinkimwumva arira mwijoro cane yiwe yo mana kakuze aho ubona imana ni nziza cyane ubu ndatanguye kuronka agahengwe pore vraiment nawe wamaze kubaka mama gakwija amakondisiyo cyakwe urumva rero kwina ico nari ndaguhamagariye umva n'ukuri maze iminsi nshaka ko tuvugana nkabura ingene ndabikubwira nkomeretse niho burya nagiye gurealiza yuko umwanya utakurindira okay kwine tumaze iminsi tutabanye neza nawe urabibona ego n'ukuri coco ndazi ko muri iyi minsi nakubaniye nabi ndaguca amazi ntakundi kuri vraiment kwine jewe ndagusavye imbabazi warunkuyemo umutima kanye reka naringize ubwoba ngo ndakudekone wapa ahubwo n'ukuri nije nakudekoneye kandi n'ukuri ndabihokonesa ndagufata uko utari ndakwikeka kugendana na gipe n'ibindi byinshi kanye n'ukuri ebana n'Imana irabizi ibi mu bantu nuba ahakwitsi uza mu bambere wankuye habi ku buryo ntogukorera ikosa nk'iryo vraiment n'ukuri kwine n'ukuri nari numva nuzuye ibimaramare kubera twari twavanye hama nkaca nibaza yuko yaciye afatana nawe n'ukuri yo gipe ndamufata nk'umugrambare gusakanye kandi nawe mbona nk'aka little siski wenyene ego narabibonye ego n'ukuri gusa n'ukuri vraiment kwine sorry ukuri mbabare kubona narakwiyumviriye ukutari ni bon tu es pardonné nawe gusa nyene by the way ndakubatekanye nyene gipe mwarasubiranye mbega nyene barasubiranye mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe muhejeje kumviriza ikigihago ca Igor na Muti mbega n'uruhe ruhara rw'umumenyesha makuru mu kibano cakomerekejwe n'akahise
Intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Berahino Maurice ava muri commune ya Muyinga yagize ati dufatiye ku kiyago ca Igoro na Muti uruhara rw'umumenyesha makuru mu kibano cakomerekejwe na kahise intangere ati no gutanga inkuru ziremesha amahoro zigahumuriza bose cyane cyane ko abantu usanga bagifise imvune zitandukanye bivanye n'ivyo baciyemwo bibabaje ati umumenyesha makuru yoha ijambo bose mugaba akaraba ko ivyo bashikiriza tangaruka mbi zishobora gushikira abavyumva akahise koko ni gahera mugabo karatwigisha kugira inyifato ibereye ati umwene gihugu no gukosora amakosa yabaye muri kahise ati mumenyesha makuru rero mwiza no fasha kunywanisha abene gihugu bakaguma biyumva namwo bakababarirana bagafata n'ingendo yo guhinduka no gukomeza umubano mwiza aho babaye ati mumenyesha makuru yotanga inkuru zidahamagarira abantu gucanamwo kugumoka canke kwihorana ahubwo zikabafasha gutonyoroka ku bukebuke bava mu kahise bategura hamwe kazoza bakava ku vyababaye ko bagatera intambwe nziza. Undi mu mwanya yatwandikiye ni Suleimane niyo senga yagize ati umumenyesha makuru yo kwirinda kugumazana imvugo zicanishamwe abantu mu kibano atahubwo akabahimiriza ibikorwa by'iterambere byo bahuriza hamwe. Undi munyanya yatwandikiye ni Isaac mu Gitanga mu ntara ya Rutana ati umumenyesha makuru numwe mu bagize iterambere ry'igihugu ati n'umuntu ahamagariwe kuvuga inkuru inywanisha abantu atari kubateranya ati umumenyesha makuru n'umuntu akora akazi kiwe adahengamye ati kirazira kuhengama aturi umuntu ajeje gusasagaza inkuru kwiri kose ati ntugire ngo ninavuga ukuri ndabizira ati co no hanura umumenyesha makuru ntibumvireho ko babwirizwa kuvuga inkuru zitanga umutekano mu bantu ati kuko kubaho uvumwa n'abantu bari kugohezagira si vyiza na gato. Undi munywanyi yatwandikiye ni Evodia nicizanye ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Manda ku musozi wa Gatagura yagize ati mfatiye ku kiyago ca Igoro na Muti umumenyesha makuru arafise uruhara ruhambaye cyane mu kibano cakomerekejwe na kahise ati kuko niwe aho muriza abantu ati kuko umumenyesha makuru yatanze inkuru icanishamwe abene gihugu ikibano kirahungabana bigatuma habamwo n'ivyo kwihorana ati kuko bobo batahura ko umumenyesha makuru ashikiriza ivyo yatohoje neza yarangije impanuro kubakora akazi ko kumenyesha makuru ko boza barakurikiza amategeko y'akazi ati kuko bizotuma ikibano cacu gitera imbere ndetse tukibagira n'akahise kabi na kare barayamaze ngo kahise kabi gategura kazoza keza. Undi munywanyi yatwandikiye ni Muhayimana Alexis avuka mu ntara ya Burunga muri commune Rumonge muri zone ya Mudende yagize ati uruhara rw'umumenyesha makuru mu kibano cakomerekejwe na kahise no gutanga inkuru itohojwe neza kandi itagumura bene gihugu kugira ntibibuke ivya kahise kabi kikanazira gutanga inkuru zicyoza uruhande uruca nke ruriya ati gutyo biratuma baronka amakuru yizewe kandi ahumuriza. Efrem Ntiranyibagira avuka mu ntara ya Bujumbura muri commune Bubanza muri zone ya Muyebe ku mutumba wa Masare yagize ati intererano yanje nuko umumenyesha makuru mwiza yirinda gutanga amakuru aturira canke agumura bene gihugu atafise uruhara ntangere rwo gutanga amakuru meza yizewe agatanga ihumure ku bene gihugu akirinda amacakubiri yava kagera ati kandi umumenyesha makuru ategereza kuba inyankamugayo kuvyo yabonye ntapfa gutanga amakuru abwiwe ngo nuko aribo bamuhemba atahubwo n'umuntu akorera ku karanga mutimwa umwuga bamwigishije. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Basogomba Dieudonné wo ku mutumba wa Munanira muri zone ya Kivyuka muri commune ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura ati mpejeje kumviriza ikiyago ca Igoro na Muti aho Igoro ariko aricuza ku makosa ariko arakora n'ikinyamakuru akorera Chokora TV ati uruhara rw'umumenyesha makuru mu kibano casinzikajwe na kahise ni runini cyane ataho novuga yuko umumenyesha makuru arafasha kubaka ubumwe no kwiyunga mu guhitamwa amajambo meza mu kwirinda imvugo zibibugwanko no guteza imbere ibiganiro vyubaka ati arashobora guhinduka ikiraro hagati y'imigwi yari yaracitsemo ibice nk'uko kw'abaseruko n'abarengero nko mu kwerekana inkuru z'ivyiza gufashanya n'ingingo zihuza aho gutandukanya ati umumenyesha makuru n'umuntu afise uruhara mu kwigisha no gukangurira ikibano amahoro n'indero nziza ati mu migambi y'inyigisho ibiganiro n'ibiyago arashobora kwigisha agaciro kukubahana imbabazi ubutungane no kubana neza mu gusozera mu kibano cakomerekejwe na kahise nk'uko bigaragara irusangi umumenyesha makuru si utangaza inkuru gusa ariko n'umwubatsi w'amahoro ati yakoze neza ashobora gufasha kibano kumenya ukuri kwemera kahise kwiyunga no kubaka ejo heza ishingiye ku bumwe n'iterambere ridakumira. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akajyo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko twaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo nakagakurikira
John asigurira Toyoyo ko abana bakuriye mu miryango ifise ibikomere vya kahise babikurana ngo iyo habaye ukutumvikana barondera kwihora canke kugwanya abo mu wundi mugwi. Mbega namwe niko mubibona? Ndasubiramwo, John asigurira Toyoyo ko abana bakuriye mu miryango ifise ibikomere vya kahise babikurana ngo iyo habaye ukutumvikana barondera kwihora canke kugwanya abo mu wundi mugwi. Mbega namwe niko mubibona? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa ubusa 913. Eka nabo wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa ubusa 913 hama duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 931 muri rwa rukurikirane rw'igikino Murikira ukuri. Murakoze naho utaha. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.